nubifatire ingingo uno munsi ku bwa Yesu umwami, numuhe ikiganza cawe ubu. Heba Satani n'icaha n'isi, cagagura imvuto zo kutizera. Nufata ingingo wenyene ku bwa Yesu uno munsi. Nufata ingingo kurikire Yesu uno munsi. Ntubishire ejo agakiza kawe. Fata ingingo ku bwa Yesu uno munsi. Mpwemu Yera araguhamagara uno munsi. Ntutere umugongo ijwi ryiwe. Fata ikiganza c'umucunguzi wawe, kuko niwe agushigikira, niwe nkoni yawe. Nufate ingingo ubwawe ku bwa Yesu uno munsi. Nufate ingingo ku bwa Yesu uno munsi. Ntubishire ejo by'agakiza kawe. Nufate ingingo ku bwa Yesu uno munsi. Uruzi rw'ubuntu ruratemba kwidegembya. Nuze rero nuzunywe kuri ayo mazi. Ntusigare hanze. Nubwo usa n'uwubaha Imana w'amanyamadini, utagira umucunguzi uzorimbuka. Nufate ingingo ku bwa Yesu no munsi. Nufate ingingo ku bwa Yesu no munsi. Ntukabishire ejo by'agakiza kawe. Nufate ingingo ku bwa Yesu uno munsi. Izina rya Yesu ntigigera ribura ububasha, ryama rishikamye ibihe byose. Nta muntu n'umwe yori nyaga ububasha ibihe bidashira. Ritegerezwa kwisuka ahantu hose, rikazana agakiza n'intsinzi mu kaga kose. Ni wenyene niwe ashobora kuturongora mu mutekano, akazana ubugingo bwose ku Mana. Amina. Ndakunda izina rya Yesu ryatsinze, ryafashe umutima wanje wose. Muri iryo zina narose ugukira ingwara, ukwidegembya ku migozi y'icaha. Ubwiza ni izina rya Yesu, rirasamirana hose n'ahantu hakure cyane. Muri iryo zina rihambaye niho hari uguhumurizwa n'ukuruhuka. Hano imitima yaronse igihugu cayo muri iryo zina. Ububi bwaraguye hasi, inzigo n'urwango byaravuyeho. Mbere uwari inyagano yarose ukwidegembya. Yahimbazwe umwagazi. Izina ry'icubahiro, izina rya Yesu ryafashe umutima wanje wose. Muri iryo zina narose ugukira ingwara, ukwidegembya kubw'iminyororo y'icaha. nk'uko umuco w'itara
urabagirana. Ni iryo zina rya Yesu riramurika neza mu buryo bwiza, ryerekana inzira abagendera mu kiyaga gushikaho bazoshikira ku cambu. Igihe izuba rizoba ryazimanganye, iryo zina niryo rizokwakaka ibihe byose, kandi abanesheje bose bazogira umunsi mukuru bahagaze imbere y'intebe y'Imana. Amen. Ndakunda izina rya Yesu, iryafashe umutima wanje wose. Muri iryo zina narose ugukira ingwara, ukwidegembya iminyororo y'icaha. Igihe indirimbo yo mu ijuru yumvikana ikuzura umutima n'amashimwe n'urukundo, imyitwarariko iravaho n'imisonga nayo nyene. Ibyo rero bikavugira mu ijuru indirimbo y'umunezero. Amashimwe y'ibyo meza arumvikana mu ijuru ku ntebe. Ijuru n'isi birahimbaza umwana. Vuba vuba amazi azovaho, indirimbo y'urukundo yumvikana n'ubushobozi. Abera barahimbaza umwagazi wavishijwe amaraso. Indirimbo y'ubwiza yo ku ntebe mu ijuru irumvikana. Ijuru n'isi, ijuru n'isi birahimbaza umwana. Ni gusa wowe nyine ririmba indirimbo yo mu ijuru niwe yagiriwe ubuntu imbere y'Imana. Kubwo kwizera Yesu nk'umucunguzi wiwe, yarabohotse ku caha, yaracunguwe mu rupfu. Indirimbo y'ubwiza, indirimbo y'ubwiza hariya mu ijuru ku ntebe, hariya hejuru ku ntebe. Igihe ijuru n'isi, igihe ijuru n'isi bihimbaza umwana. Indirimbo nziza yo ku ntebe. Indirimbo nziza yo ku ntebe. Igihe ijuru n'isi, igihe ijuru n'isi bihimbaza umwana. Mwaramutse bene data n'abashiki bacu, mwese tubifurije ikaze mu izina ry'umwami Yesu Kristo muri ino saha yo mu gitondo. Abakoraniye hano bose turabifurije kaze, n'abariko barakurikira kuri interinete turabifurije mu izina rya Yesu Kristo kaze muri kino gikorane cy'ubutumwa bwiza busumirwamwo, aho hose ijambo ryiwe rishika, ashobore gukora igikorwa ahantu hose ku isi. Umwe wese yakira ijambo ryiwe ashobore nawe kuza
ribona ubushizi bw'amanga ko azaba yiteguye igihe umwami azoza. Umwami niyaza tuzoye twiteguye ngo tuzamugwe tubane nawe mu bwiza bwiwe. Indamukanyo zo gutangwa nyinshi turazakira ayo makuru mu isi yose. Bene data n'abashiki bacu bakurikira kuri interineti bafatanije natwe baratanga indamukanyo ku ikoraniro ryose. uko rero hano natwe dufise mu mutima gutanga indamukanyo kuri abo bose, na cyane cyane mwene data Elena Schrack ntari kure ya hano. mwene data ni kimuga ariko yizera ijambo amatanye naryo nicyo gihambaye. dushobore ntiyagire na kimwe cyo tuboha ku kintu cyacyo cyose, ariko tugire ukuri, twumve ukuri, tubyakire mu buryo budasanzwe. nagomba kuza kuri izo ndirimbo twaririmbye, kuko indirimbo ya nyuma ivuga hano ku gice cya gatatu ngo ni gusa uwo wenyine ashobora kuririmba iyi ndirimbo yo mu ijuru, niwe yagiriwe ubuntu imbere y'Imana, ubwo kubw'ukwizera Yesu Kristo nk'umucunguzi wiwe yagize ubuzima bwo kubohorwa ku cyaha no ku rupfu. hanyuma ngo indirimbo y'ubwiza y'amashimwe yo ku ntebe igihe ijuru n'isi bihimbaza umwana. ibyo nibyo by'igiciro kuri twebwe. umuntu wese yemeye akakira umwami akishira inyuma akamukurikira nawe, nk'uko tubyumve buno munsi muri kuno kuri, arashobora kumwakira akizera akaririmba nawe iyo ndirimbo. imwe mu ndirimbo, izina rya Yesu rirumvikana. muri iryo zina rihambaye rya Yesu harimo uguhumurizwa n'uburuhukiro. turabikeneye ibyo bibiri muri ino si. hariho ibintu byinshi tutovuga ko bitameze neza, ariko kubwo iryo zina birahambaye ko ndabisubiramwo. kubwo izina ububi buravaho, inzigo n'urwanko biragenda, ntibitegereza kubaho. nimba twavutse ubwa kabiri, urwanko n'inzigo n'ububi oya, biteza kunyika, biteza kuzimangana. abagizwe inyagano baridegembya. ntihahimbazwe umwagazi, amaraso y'umwagazi w'igiciro. icyo nicyo dushobora kuvuga twese. ego narabonye ukuboko kwanje, ndafise ukwemera ko ndi umwana w'Imana. umwami aduhezagiye muri kino gitondo mu mwuzuzo w'ubuntu bwiwe. n'ibyo kandi tugiye kumva, ibyo bitwubake, bituhumurize, bikomeze ukwizera kwacu. turashaka nubwo biri uko kuririmba indirimbo imwe 20 mu gitabo c'indirimbo 20. ngo ntutinye ndi kumwe nawe. mu gifaransa ngo ntutinye ndagukunda. ntutinye na kimwe ndagukunda, ndi kumwe nawe. ni isezerano ry'intava ko ashigikira ukwizera kwanje. no mu mwonga w'umwijima nta terabwoba ribaho. ubugingo bwahumurijwe. ndabandanya n'umucunguzi wanje. oya nturi wenyene. haleluya. oya nturi wenyene. umwami umucunguzi wanje arandinda, ntiyigera andeka jenyene.
oya sindi jenyene, oya sinigera mba ndi jenyene. Haleluya. Umwami Yesu umucunguzi wanje niwanzigama, sinigera mba ndi jenyene. Haleluya. L'aube matinière ne lui qu'au bonjour. Jésus m'a allumé, Umwami Yesu niwe muco wanje, m'éclaire tout niwamurikira iminsi yose. quand je perds de vue. Iyo mbuze ukubona, Radieux à travers la nuit, mu gihe c'umwijima entre les yeux, umwami aranyugurura amaso. jamais tout seul. Oya sinigera mba ndi jenyene, Non, sinigera mba ndi jenyene. Jésus, mon Umwami Yesu mucunguzi wanje niwandinda, ntiyigera andeka ndi jenyene. non, Oya sinigera mba ndi jenyene, sinigera mba ndi jenyene. Jésus, Umwami Yesu umucunguzi wanje niwandinda, je ne suis sinigera mba ndi jenyene. les dangers et encours. Iyo ibitera ubwoba biza bikaza ahantu hatazwi, Près il m'entoure. ari hafi yanje arankikiza, Et Jésus, mba ndi hafi ya Yesu. dans le voyage, me No mu gihe co mu rugendo niwe ambwira ati ni jewe, ati ntutinye, ntushikame, ntugire intege, iminsi yose ndi kumwe nawe. Amen. non, Oya sinigera mba ndi jenyene, non, jamais tout sinigera mba ndi jenyene. Jésus, Umwami Yesu umucunguzi wanje, uko niko umwami yabisezeraniye reste jamais ko atigera ndeka jenyene. non, Oya sinigera mba ndi jenyene, non, sinigera mba ndi jenyene. non, Oya sinigera mba ndi jenyene, car il a donné la kuko promesse, yatanze isezerano je serai avec vous. ngo nzoba ndi kumwe namwe Car la gushika fin ku mpera y'isi. Amina. si nous nous faisons confiance, Nimba twamwizigira, alors aho rero nous atteindrons. tuzoshikira intumbero iri imbere yacu. Nous Amen. ne savons pas, Ntituzi, nous savons pas notre propre force. si inkomezi zacu, si ugomba, si uwiruka, si ikorwa, ariko n'ubuntu bwiwe, n'inkomezi ziwe. Igihe cyose tuguma mu ijambo. Amina. Tant que cette parole Igihe précieuse, iri jambo ryose ryera ry'ukuri, ari iry'ukuri, nk'uko comme règle à suivre, ari itegeko ryo gukurikira biri mu mutima wacu, umwami azogumana natwe, azodutwara hamwe nawe. Ndafise ubushizi bw'amanga, mbega namwe niko bimeze. Amen. Kuko biteza kuba bizima muri twebwe, ko nitwaguma mu ijambo ry'Imana tukaba twaracungwe, twarabohowe, délivré des péchés, twabohowe ku byaha, kutizera, du péché, ku de caha no l'iniquité. kutizera. Tout le reste, Ibisigaye byose dans des erreurs, n'amakosa ayo dukora hano hariya, et notre Seigneur umwami wacu les pardonne. Il arayaharira, ne les impute pas. ntayaduharurako. Ariko Ce ne sont pas des paroles vides, si amajambo agaragara canke ibyo guhumuriza regarder dans le futur. byo mu busa kuraba muri kazoza. Oya, Nous sommes pleins d'assurance. dufise ubushizi bw'amanga yuko by'ukuri umwami aza vuba. Nous voulons lire encore. Turagomba kandi gusoma kuririmba indi ndirimbo 27. 27. Que Jésus. Mbega ni by'ukuri ko umwami Yesu, Et bien, frères et sœurs, bakundwa bene data n'abashika, ugura imitima yanyu muririmbe n'umutima wanyu wose à la croix, mon sauveur mourut à la croix. ku musaraba. Umucunguzi wanje yapfiye ku musaraba, umucunguzi wanje yapfiriye ku musaraba
yatwayeho ibyaha byanje, Oh, son sang a amaraso yiwe pour moi et je yatanzwe ku bwanje, nanjye narejejwe ku musaraba niho naboneye guharirwa ibyaha byanje, umuzigo wo mu mutima wanje warakuweho. Nihajya nyene niko bw'uwo kwizera niho narose ubuzima, kandi ubu ndaririmba ndanezerewe. Amen. Ubu ndi umugororotsi kuko umucunguzi wanje yarancunguye kubwo ikimazi ciwe yatanze ku musaraba, aho naboneye uguharirwa ibyaha n'umuzigo mu mutima wanje niho wakorokeye. Amina. Niyo hariya niho naronkeye ubugingo. Ubu rero ndanezerewe kandi ndaririmba. Amen. Nihebeye umucunguzi wanje mu rukundo rwiwe. Muri we niho ndi umuhizi. Ku musaraba niho naboneye ubugingo, kandi umuzigo wo ku mutima wanje niho wakorokeye. Nihajya nyene kubwo kwizera narose ubugingo. Ubu rero ndanezerewe kandi umunsi wose. Ku musaraba niho naboneye umuco, kandi umuzigo wo ku mutima wanje niho waciye utibukira. Nihajya ku musaraba kubwo kwizera naronke ukubona. Ubu rero ndanezerewe umunsi wose, namanezerewe. Ku musaraba niho naboneye umuco, n'umuzigo wo ku mutima wanje niho watibukiye. Amina. Nihajya nyene kubwo kwizera naronkeye ubuzima no kubona. Ubu rero ndanezerewe umunsi wose, namanezerewe. Amina. Ibyo bimere gutyo, atari uko gusa twabiririmbye, ariko ku by'ukuri bibe iby'ukuri muri twebwe. Ibyakorekeye ku musaraba i Golgota, umwe wese ku ruhande rwiwe byemegwe, abyemere. Ndizera ku bwanje. Hari abantu bavuga ngo nta na kimwe kiriyo. Oya, no munsi ayo maraso aracatuvugira, kuko turi munsi y'uburinzi bw'amaraso yiwe, nk'uko Isirayeli. Nibyo urakoze. Aho rero nibo basohotse, bari bashize amaraso ku bishimajyango. Umumarayika wo kurimbura yaca arenganya. Niko natwe turi munsi y'uburinzi bw'amaraso y'igiciro yaviriye ku musaraba i Golgota. Amina. Kandi umwansi, umumarayika wo kurimbura, nta bubasha na bumwe ateza kurengana ataturimbuye. Ivyo bitegerezwa muri twebwe kuba ibishikamye. Umwansi araturega, yamarika aratwagiriza, ariko dufise ubushizi bw'amanga, turashobora kuvuga tuti ego, ndaza aho uburukiro bwanje vuganga, ndaza aho nihisha, ni mu maraso yiwe. Araturongora, kandi niwe aturongora mu ijambo ryiwe, ku bwa muhemu we yera wiwe. Nagomba ko dusoma Zaburi 120, Zaburi 127, Zaburi 27 nk'umutwe w'ijambo. Ubushizi bw'amanga bwiza mu mwami, isengesho kubwo burinzi bwiwe. Natwe tugengwa n'uburinzi bwiwe, turashobora kugira ubwo bushizi bw'amanga mu mwami. Niko byanditswe hano.
Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui umwami je crains? niwe muco wanje n'agakiza kanje nzotinya nde uhoraho niwe gihome gikingira ubugingo bwanje ninde azonca ivutu amina Quand des malfaiteurs hamwe inkozi z'ibibi zari zinziye ngo zindye inyama zanje nibo bagwanizi banje n'ababisha banje baratsitaye baratemba naho ingabo zosagaza ngo zintere umutima wanje ntiwotinya qu'une guerre s'élève. naho intambara yovyuka ikangwanya no muri yo norema amina haleluya Je ne demande au Seigneur. ico nsaba uhoraho ni kimwe Je la désire. nico nzohora nitwararika C'est ni ukuba mu ngoro y'uhoraho iminsi yose y'ubugingo bwanje amina contempler les nkaraba ubwiza bw'uhoraho yihweza urusengero rwiwe amen Verset 5. murongo wa gatanu kuko ku munsi w'amagorwa azonzigama akampisha mu ihema ryiwe Sous l'abri de sa tente. mu bwigobeko bwo mu ihema ryiwe Un rocher. niho azompisha Alors ma tête s'élèvera. azonshira hejuru ampagarike ku gitandara n'ubu umutwe wanje uzoshigwa hejuru y'abasi banje bankikije nanjye nzotangira ibimazi by'umunezero mu ihema ryiwe nzoririmba ego cyane nzoririmbira uhoraho amatazirano natwe turahasabwa kumuzanira ibyubahiro n'ubwiza tumurondere kugira ngo by'ukuri dushobore ntitugomba kwishyira hejuru C'est plutôt le cas que ariko les ennemis. abansi Il s'agit que niko bimeze aussi nabo que pour eux, il y a un batahure salut. yuko Non, hariho ici, agakiza oya hano ndashaka j'offrirai dans sa tente ses nzoguma mu sacrifices, et ses ihema sacrifices, ryiwe la louange de nos amashimwe lèvres, y'iminwa de son nom. yacu nibyo bimazi by'umurongo w'indwi uhoraho we umve gutaka kw'ijwi ryanje utekungirire ikigongwe unyishure wavuze uti nimurondere mu nyonga hanje mutinya mutima wanje urakwishuye uti mu nyonga hawe ndaharondera uhoraho icenda natwe nico dusaba muteza kurondera mu nyonga hanje turashobora kuvuga tuti ndarondera umwami ndarondera mu nyonga hawe mwami murongo w'icenda ntumpishe mu nyonga hawe ntiwirukanishe umusabyi wawe uburake ni wewe wahoze uri umutabazi wanje ntumpebe mana y'agakiza kanje niyo data na mama bonta uhoraho azonyitorera amina murongo wa 11 ndangira inzira yawe uhoraho undongore mu nzira y'umuharuro ku bw'abandyamiye 12 ntumpe abagwanizi banje ngo bangirire uko bagomba kuko ibyabona by'ibinyoma binkuriye hasi n'abafuhagira inzigo 13 14 13 mumbabarire mba narihebuye iyo ntizera ko nzobonera ukugira neza kuhoraho mu isi y'abakiriho niwitege uhoraho rema mutima wawe uhumure nuko niwitege uhoraho natwe niko bimeze tumwizigire tumurindire duharure kuri we Dawidi yavuze ati umwansi ivyo arivuga ariko kwizera kwacu kwerekeye ku mwami ndafise ubushizi bw'amanga ko ndaba ubwiza bw'umwami ku isi y'abazima wizigire uhoraho ushikame umutima wawe ushikame ego shira ibyizigiro byawe umwitege turahaguruka dusenge data wera turagushimiye kubw'ubuntu bwawe n'ukuri kubwo tumaze kuririmba mu ndirimbo ko ibyo bihumuriza imitima yacu ko byatwubatse ibyo twarose muri ino zaburi ibyo Dawidi yashira ibyizigiro byiwe muri wowe natwe turashobora gushira ibyizigiro byacu muri wowe nivyo twifuza
ni wewe udufasha, ni wewe igihome cyacu, uhumuriza uri hano wese ahantu hose aho ubwoko bwawe buriko burakurikira kuri interineti, abakeneye guhumurizwa bahumurizwa, ahari ijambo ryawe habe no gukira indwara ukize, ahakeneye kubohoka ubohore mwami. Kubw'ubwiza bw'izina ryawe ndagushimiye n'umutima wanje wose yuko dushobora kuza kuri wewe dufite ubushizi bw'amanga yuko utwumva. Yahimbazwe izina ryawe ryera ibihe bidashira. Amen, amen, amen. Murashobora kwicara. Esingire dushimira Imana buri gihe iyo toza kumviriza ijambo tugashobora kumviriza ivyo ishaka kutubwira, tukareka tukahezagirwa mu buryo bushasha. Mwene data Rusi yariko ansaba ngo mvuge ibiri ku mutima. Ni ibintu bigoye mu mutima wanje, hariho ijwi ryo gutaka ryo kumvikana mu ijuru, ijwi ryo gutakamba ko Imana yoronka idufitiye uburenganzira, ijwi ryo gutakamba kugira ngo itangure gukora kandi dushobore kuba ku ruhande rwayo. Igihe ijambo ryasomwa twese twatahuye urugezo rw'ingene igisomwa cyasomwe hano cyari kigoye. Neza neza abayuda abo byari bigoye hamwe n'ibyo bintu byose bumvise havugwa Yohana 5:53 ngo ujya umubiri wanje anywa amaraso yanje afise ubugingo budashira, kubera yuko bari bafise ivyumviro biri hasi biri kwisi cyane, batanguye koza bivyo bintu ngo ku mubiri wiwe umwe afata akamanyu gato, ngo no ku maraso umwe afata kandi afate ko umugabane muto. Ariko murabe ahari ibintu nyamukuru, ni kuvuga ku murongo wa 63 Yohana 6:33 ngo nkemu nizo zitanga ubugingo, umubiri ntacumazi. Amajambo mbabwira nababwiye ngo ni mwemu n'ubugingo. Byari bikwiye gutahura icyo Imana ishatse kuvuga muri ayo majambo. Ibyumviro byano ku isi nta kintu kimwe byari bimaze, byari bikwiye gusa gukurikira icyumviro cy'Imana kugira ngo batahure ico amajambo y'umwami asiguye. Yatanze umubiri wiwe, amena amaraso yiwe kugira ngo acungure ishengero ijyagize umugabane kuri we. Uko niko yaje aza mu bantu, uko niko yaduhaye uburyo bwo kugarukanwa mu mero y'Imana nk'uko twabibonye. Yaravuze muri Yohana 6:51 ngo ni jewe mutsima wamanutse uvuye mu ijuru, nihagira ujya kuri uwo mutsima azohoraho ibihe bidashira. Umugabane muri we si ibintu gusa byo mu mutwe by'ibyumviro canke by'inyigisho, ariko bica mu mwimenyerezo tuganira n'Imana. Kandi twabe tubivuga, Imana burashobora kugira ko umwimenyerezo Imana burashobora kuyibamwo no mw'imisi. Twaronse ugushikira ijambo ry'Imana, muri iryo mwemu atwugururira ijambo akarigira rizima. Nibyo niba twabaye abatizera kera, twari kwitwara nk'uko abayuda bitwaye ko babikoze muri ico gihe kuri bo, ahubwo byari bishavuza, cyari gitsitaza. Ariko kubizera nticari gitsitaza, bo bagumanye n'umwami. Na cyane cyane bajya 12
kuko baranabajijwe nabo ku murongo wa 37 ngo mbega namwe murashaka kwigira, hanyuma hatanzwe iyi nyishu y'igitangaza ku murongo wa 38 ngo mwami twoja kwande, ko ari wewe ufise amajambo y'ubugingo budashira. Umurongo wa 39 natwe twarizeye tumenya yuko wewe uri uwera w'Imana. Amen. Iyo niyo yabaye inyishu yabo batatsitaye. Ntituzi niba barabitahura, ariko bagumanye n'umwami. Bo babitahuye batabitahuye bagumanye n'umwami. Natwe dushobora kubishinga kw'intahe muri ubwo buryo nyene. Uko imyaka yagiye iragenda twumvise kandi dusoma ibintu byinshi ibyo tutatahuye, ariko twagumanye n'umwami. Ntitwasubiye inyuma, ariko twagumanye n'umwami kandi twamukurikiye intambwe ku yindi mu kubonesherezwa mu kundi, mu bumenyi no mu bundi. Kandi ibyo bizobandanya uko gushika aho tuzova mu kwizera tukabona ibyo twizeye. Muri kino gisomwa, kubera ko bijanye no kuba yatanze ubuzima bwiwe, ndiyumvira ku byanditswe mu cete c'Abaheburayo, ndiyumvira yuko ni mu gice ca 13 mu ndindire gato. Abaheburayo 12 abariho dutangurira. Oya ni mu gice ca 13, ni mu gice ca 13, ariko Abaheburayo 13 duhereye ku murongo w'indwi. Mwibuke ababaganza bakababwira ijambo ry'Imana. Mwitegereje iherezo ry'ingeso zabo, mwigane ukwizera kwabo. La foi des hommes de Dieu ukwizera kw'abantu b'Imana kwari guhishurirwa kuzima. Bumvise ijambo bararyakira biciye mu guhumekerwa. Uko niko no kuri twebwe ukwizera kuza kuvuye mu butumwa, uko niko ukwizera nabo kwabaje ko igihe bakira ijambo ry'Imana. Igihe vyanditswe mu gwete rwa Yuda ko dutegerezwa guharanira ukwizera ukwahawe abizera bimwe risa, uko niko dukwiye kubitahura. Yuda igice ca 3 ngo bakundwa ko bakundwa mwe nashiruka umwete wo kubandikira ibyo yakiza dusangiye. Nari numvise kingobera kubandikira ibyo kubahanura kugwanira cyane ukwizera abera bahawe rimwe gusa. Ukwizera kwahawe kubadakekeranya ku by'Imana yavuze. Umuntu akekeranya ntiyizera, kandi uwizera nawe ntakekeranya. Nubwo nkuko duhejeje kubivuga, nubwo tudatahura byose atari muri uwo mwanya nyene, turizera ko ari by'ukuri. Turizera yuko ari by'ukuri, ko ari bigororotse kuko n'Imana yabivuze, kandi kubera ko byanditswe mu ijambo. Dutegerezwa rero gufata icitegererezo ukwizera kwabo bashishikaye, kandi mu nyuma bagahabwa impembo yabo koko. Hanyuma ku murongo w'8 haravugwa mu murongo uzwi cyane, Abaheburayo 13 umurongo wa 3, uko Yesu Kristo ko yarari ejo n'uyu munsi niko akiri, niko azo kwama ibihe
bidashira. Ntimutwagwe n'inyigisho z'uburyo bwinshi zadutse, kuko iciza ari uko umutima ushikamizwa n'ubuntu bw'Imana, ntushikamizwe n'ibyo kurya, kuko abishize muri ibyo bitabagiriye ikimazi. Dufise igicaniro ico abakorera muri rya hema ihema ry'ibonaniro igice cy'inyuma ngo batemererwa kurirako. Umurongo wa 11, kuko imivyimba ya vya bitungwa ivyo umuherezi mukuru aje n'amaraso yavyo ahera kuba impongano y'ivyaha ituririrwa inyuma y'insago. Umurongo wa 12, nico catumye na Yesu ababarizwa inyuma y'irembo kugira ngo yezeshe abantu ayiwe maraso. Umurongo wa 13, nuko tuve muri izo nsago twiremetse ugucokogwa kwiwe, tumusange inyuma yazo twiremetse ugucokogwa kwiwe, kuko hano tutafise igisagara kizokwamaho, ariko turondera ikizoza. Nuko na ntaryo twame duha Imana ikimazi cyo gukenguruka tubiheshwa n'uyo, nico mbuto z'iminwa ishima izina ryayo. Ngo yatura izina ryayo. Iyo twahezagiwe, twakijijwe, twagiriwe ubuntu n'Imana, ishimwe ritera imitima yacu, tugaha Imana ishimwe, ikimazi c'ishimwe, igishimwe cyo kwishimira, ngo niko gushima bice ku minwa yacu. Haravugwa ngo nzokwereka inzira y'agakiza abampimbaza. Zaburi 50 umurongo wa 23. Hariho amabwirizwa amwe mu ijambo ry'Imana, kandi n'iryo naryo riri muri yo, gushimira Imana kubwo ivyo yakoze ku bwacu, kubyo yakoze ku bwacu kandi gakora muri twebwe. Yesu umwami wacu yasohotse hanze y'insago, hanze y'igisagara, arababazwa, yikorera umusaraba, amena amaraso yiwe kugira ngo yihumanurire, yeze ubwoko ubuzoba bukwiriye gukora ibikorwa byiza. Si ibiciye kuri twebwe ubwacu, ariko niwe biciye ku buntu bwiwe, niwo twabaye uko turi. Kuri ibyo nabyo turashaka gushimira Imana n'umutima wose. Ndafise irindi jambo rihuza n'ibyo dukura mu Baheburayo 11 igice ca 24. Hanyuma ndaza gushaka kumenya nimba mufise ibibazo, ibyo twoshobora guhita twishura ubwo nyene tuko twiga ibya Bibiliya uyu mugoroba. Abaheburayo 11 umurongo wa 23. Ukwizera niko kwatumye Mose amaze kuvuka. Umurongo wa 24, ukwizera niko kwatumye Mose amaze gukura yanka kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo, agahitamwo kugiranwa nabi n'abantu b'Imana, abirutisha kumara igihe mu bihimbaro by'ibyaha, kuko yiyumviriye yuko gucokoranwa na Kristo ari ubutunzi burengeye itunga ryo muri Egiputa, kuko yatumbera ingero azogererwa mu ijuru. Byose misi yose bivana n'ikintu ukuraba kwacu guhanza amaso. Nimba dufise intumbero yacu imbere y'amaso yacu, hanyuma tukaba tuzi impembo iturindiriye mu bwiza,
hamwe n'ibifatanye n'ibyo mu bihe bidashira. Aho rero turashobora kureka ibintu ku ruhande hanyuma tukanka ibintu bisa n'ibirushirije n'ibintu bikomeye ibyo dushobora guhabwa nimba ari ibintu bituma duva mu nzira ngo bitubuze gushikira iyo ntumbero yacu. Naho Mose yahawe ibintu bikomeye cyane. Haravuga ku murongo wa 24 ngo uko nicyo cyatumye Mose amaze gukura yanka kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo. Yari gushobora kuja mu giti hejuru, yari umuntu akomeye ahambaye, birashoboka ko no mu nyuma yari guhabwa intebe y'ubwami, ariko ibyo bintu byose nta kintu na kimwe byari bisiguye kuri we, ahubwo nk'igihushane yarabisuzugura kandi impamvu iri icitangwa nayo ku murongo wa 25 ngo yahitamwo kubabaranwa n'ubwoko bw'Imana. Mushiki wanje w'igiciro, mwene data w'igiciro, nimba wahisemo gukurikira umwami, birashoboka yuko ibintu bikomakomeye bikuzanirwa hano na hariya, ariko nimba ari ibintu bigutuma utera umugongo iyi ntumbero, bisiga ibubamfu bisige n'iburyo, hanyuma ugume ku nzira ijana mu bugingo budashira. Umurongo wa 25 ngo agahitamwo kubabaranwa, kugiranwa nabi, akababaranwa n'abantu b'Imana. Mbega nawe niyo nyifato yawe, niyo nyifato yanje, ego niyo nyifato yacu. Dushaka kwishirako ugusuzugwa kose uko ubwoko bw'Imana butegerezwa kwihanganira kubw'ijambo hamwe n'izina rya Yesu. Kubera iki? Kubera ko dufise intumbero imbere y'amaso, kandi ico shika cose turabizi uwo twizera, turazi ibiturindiriye kw'iherezo y'inzira yacu. Duhejeje gusoma kubira bukwizera, kandi twabifatiye ko mu kanya gato mu gice cya mu Baheburayo 11 havugwa ukwizera n'inshuro 20, kandi no kuba ukwizera abo nyine kwabashoboza. Mbega abo bantu bari bande? Abo bizera bari abantu abo Imana yaba yavugishije, abo yaba yahamagaye, kandi hamwe nabo yabifitanye nabo imigambi. Barizeye, bizera mu gihe cyabo, kandi aho bashingira inayo yuko bari ku ruhande rw'Imana, kandi ko biteguriye ukwihanganira isoni. Ariko mwumvirize, Kristo muri icyo gihe ntiyari bwavuke. Ni muri Luka 2:11 niwe bavuga ngo Kristo uyu munsi yabavukiye, niwe mwami mu gisagara cya Dawidi. Muri icyo gihe cya Mose, Kristo ntiyari bwavuke, kandi aravugwa hano ku murongo wa 26 ngo kuko yumviriye yuko ugucokoranwa na Kristo ari ubutunzi burengeye itunga ryo muri Egiputa. Abahanuzi bari ababonekerwa, barabona mu mpemu yabo, bakabona ibigiye kuzoshika, bakaba bizi yuko Mesiya azoza ari we Kristo umwami. Mbere muri icyo gihe bari nabo bagize umugabane mu ijambo, bari gice cy'ijambo iryo mu nyuma ryambaye umubiri, hanyuma rishurirwa hano ku isi. Abantu bose b'Imana, abahanuzi bose mu gihe cyabo bari bahishura igice cy'umugambi w'agakiza w'Imana, kandi
nabo bakahishurirwa yuko batikorera ubwabo ariko ko bakorera twebwe abazoragwa agakiza nk'uko byanditswe muri Petero wa mbere 1:12 ngo nta muhanuzi n'umwe yikorera, bo bakorera Imana hanyuma bagakorera ubwoko bw'Imana kugira ngo batangaze berekane umugambi wose w'agakiza. Meburayo 11:26 ngo yarabye isoni za Kristo, gucokorana na Kristo kandi ubutunzi burengeye gusumba ubutunzi bwa Egiputa, kuko yari afise amaso ashinze ku mpembo iri mu ijuru. Ndashobora kwibaza ibyanditswe muri Mateyo 17. Umwami araduze ajanye n'abigishwa batatu mu bigishwa biwe ku musozi wo guhindurirwa ko mu buryo bwihuse. Mose na Eliya baragaragara, bariko baraganira ku ngene bizogenda mu Yerusalemu. Mateyo 17:3. Mbega Mose muri ico gihe yumva gute? Kumbure yariyumvira yuko byari bikwiriye kuko yanka impembo hano ku isi agahagarara ku byo Imana iriko iramuha, kuko yari afise amaso ahanze impembo yo mu ijuru kuko na Eliya hamwe n'abandi bahanuzi bose n'abandi bahanuzi bose bateye umugongo iyi si nk'uko ibyanditswe bivuga mu Baheburayo 38 ngo abo isi ntiyaribereye ko bayibamwo, ngo batewe amabuye batwaye urubuto rw'Imana rw'ijambo, baciyemo kubiri, baricwa wowe Imana barabambwa n'ibindi. Umwami wacu akavuga mu Byakozwe 7:52 ngo ni hehe hari umuhanuzi mutahamye wanungitswe n'Imana mutateye amabuye? Baragiye kandi Imana yari kumwe nabo. Twoshobora kubaza ego nimba Imana yari kumwe nabo kubera iki bategerezwa kuba mu bimanga, bakaba mu masenga y'ibikoko, bagategerezwa kwihanganira imibabaro yose. Tugasoma no ku bandi nabo ngo baracokogwa, bagashishagurwa mu minyororo hamwe no mu busho. Baheburayo 11:32. Hanyuma 37 nawe baravuga ngo bicishijwe amabuye, bakiriwemwo kubiri, barageragejwe, bicishijwe inkota, bayerera bambaye insato z'intama n'iz'impene, bari baburaniwe, bababazwa, bagirirwa nabi. Umurongo wa 38. Isi ntiyari ibabereye ko bayibamwo, bayerera mu bugaragwa no mu bisozi no mu masenga no mu byobo. Umurongo wa 39. Kandi abo bose bamaze gushingirwa inahe kubwo kwizera kwabo ntibahabwa ibyasezeranywe. Umurongo wa 40 ngo kuko Imana yatuboneye kera ikirushiriza kuba ciza kugira ngo abo ntibatunganywe rwose tutari kumwe. Imana ibintu byose ibikora neza, ariko murabe ingene inzira zari zigoye kuba Imana yahamagaye, kuba Imana yakoresheje. Hari umwanditsi umwe yavuze, umwe mu banditsi b'indirimbo aravuga ngo mbega ntegerezwa kugendera mu mashugwe mu gihe abandi baca mu mahwa. Uko bisa nk'abantu uko babona ibintu, umuntu yohitamo inzira isa neza yiyubashe, ariko ntibaho. Inzira y'Imana ni ibimangamanga, irimwo amahwa, iraga, ariko ijana mu ijuru. Kandi abo bantu bose b'Imana, abari batwira urubuto rw'Imana, niyo bategereje kwihanganira ugucokogwa, ukwanywa hamwe n'ibindi byose. Mbega dutegerezwe kwitega ugushimagizwa? Mbega dutegerezwe kurindira ukumenyekana? Mbega dutegerezwe kwibaza yuko iyi si umunsi umwe izovuga ngo ego mwakoze neza? Ntibishoboka.
Vous êtes dans le monde. muri mu isi ariko ntimuri ab'isi, nimba baranyanse namwe bazobanka. Yohana 15:18, kuko ngo umwigishwa ntaregeshe umwigisha. Matayo 10:24, niba tubayemo mu by'umwami yabayemo, ibyo birahagije, ntimurindire ukumenyekana hano mu isi. Mwenda Branham nk'umuhanuzi yasizwe n'Imana yarabitahuye mu buryo bwimbitse kandi mu buryo bwiza, yaratandukanije, arabivuga inshuro nyinshi, akavuga ngo buri gihe habaye ikanguro ry'imwemu, iyo rihagaze rigatangura gukanya, abantu batangura kwiyunga nk'uko idini rya mbere ryabikoze, hanyuma biba bijanye no kumenyekana muri leta no kumenyekana hano mu isi n'ibindi n'ibindi. Bica bigenda gute? Aho rero dutakaza ukubona ikintu nyamukuru, ikintu nyamukuru. Aho rero cyo tangura kwitwararika ibyo abandi bose bitwararika, hanyuma tuba tumaze kunyerera. Imana izogaba. Mwenda Branham kandi yaranavuze yuko iri kanguro rya nyuma ko ritazoba idini, ntirizovyara idini rishasha, ariko ko ishengero mugeni azoshikanwa ku gutungana rwose, nk'uko n'umukwe nawe atamenyekanye. Nimba natwe niba turi mu mugeni, natwe tuzomenyekana, nk'uko byanditswe mu Byakozwe 13:48 ngo abari bagenewe bose ubugingo budashira babaye abizera. Natwe turizera ubu yuko abo bose abagenewe, abahamagariwe ubugingo budashira bazoba abizera, ariko ntituzogera shaka kwisanisha nabo. Bazotegereza kuza imbere y'Imana no kuza imbere y'ijambo ryayo. Aho rero dukora ku kintu nyamukuru. Imana ntishobora kugenda mu merekezo yose. Hano dukora ku kintu nyamukuru kirabwa. Imana ishaka ko bose bagenda mu merekezo yayo, ishaka ko twubaha ijambo ryayo mu bintu byose, hanyuma tukaryemera, hanyuma tukabona ko ariyo nyakuri, tudashatse kuyihaririza canke ngo tubisobanure, ariko tukavuga gusa tuti warabivuze, uko niko bimeze kandi nibyo ukore. Tugaruke mu gice cya 11 cyo buba mu gice cy'Abaheburayo umurongo wa 26 umurongo w'igitangaza. Abaheburayo 11:26, kuko yiyumvire yuko gucokanwa na Kristo ari ubutunzi burengeye itunga ryo muri Egiputa, kuko yatumbera ingero azogeregwa impembo y'ijuru. Mbega Imana yabwiye iki Aburahamu? Ngo impembo yawe izo bikomeye. Kubera iki? Kubera ko yizeye Imana. Tanguriro 15 umurongo wa mbere, yizeye Imana gusa. Kwizera Imana yaratwenze. Aburahamu yatweganye umutima mwiza, ariko mwese murabizi Aburahamu igezano ryatangwa, sidabizi nimba nza kubibona byihuse, ariko na Sara nawe yaratwenze inshuro rimwe, nawe yaratwenze. Nawe Sara mu gice ca 18, ariko mu gice ca 17 ku murongo Itanguriro 17 umurongo wa 17 haranditswe ngo Aburahamu agwa yubamye aratwenga. Yatweganye umutima mwiza, yatwenze atwenga n'umutima we wose. Ndabisomye muri Bibiliya, si mu kinyamakuru, ndabisomye muri Bibiliya. Itanguriro 17:17. Maze Aburahamu arapfukama, arunama, aratwenga, ngo kuko yumvira, ngo yivuganiriza mu mutima ati mbega umwana yobyagwa n'umaze imyaka 100, na Sara amaze imyaka 90 yoba akibyara. Umurongo wa 18, Aburahamu abwira Imana ati coma Ishimayeli agakomera.
akaba imbere y'inyonga zawe murazi icyo imana yishuye Ici, au chapitre 18, hano mu gice cya 18 ni Sara yatwenze et qui a ensuite hanyuma menti. arabesha hejuru y'ibyo kandi ntibyari byiza Le Seigneur aurait umwami yari gushobora kumucira urubanza aho nyene iyaba atasezerano iryo yari yarahaye Aburahamu. ici, Hano dans Genèse mu 18, itanguriro 18 au verset 13, umurongo wa 13 le Seigneur dit à Abraham, uhoraho abaza Aburahamu ati ni iki gitumye Sara atwenga et pensez, akavuga ngo aho ni iby'ukuri noba nkibyara umwana nkecuye. verset 14, Umurongo wa 14 quelque chose qui uhoraho est impossible au Seigneur, mbega hari kinanira uhoraho igihe gishinzwe umwaka ugeze aho uyu ugeze nzogaruka iwawe Sara yabyaye umuhungu. Umurongo wa 15 maze Sara arahakana ateka sintwenze car elle avait peur. kuko atinye. Certains mentent Bamwe barabesha iyo batinye, pas parce que bose ntibabesha kubera ko bibanezereza, bamwe barabesha iyo bagize ubwoba. Hanyuma nk'uko nabivuze également le cas. ni ahanye niko byari bigenze. Umurongo wa 15 ngo sintwenze niko yavuze kuko ngo yaratinye, ariko Tu as ri. aramwishyura atoya uratwenze. Umwami ntiyaretse ibyo ngo bigume uko gusa, ntiyamuretse ngo abyivanemo muri ubwo buryo, yaramukosoye aramubwira ati oya byagenze uko watwenze. Ese n'Imana yacu ari nyembabazi. C'est écrit Biranditswe mbega ni mu Baroma 4:3 cyangwa ni mu Baroma 3:4 ngo Imana ni nyakuri quoi que tu tombes. kandi naho umuntu wese yoba umunyabinyoma. Et vous savez bien, Murazi yuko nabivuze uyu munsi ndabibwira abashiki bacu na bene data bacu, mushiki wacu Guten Kond, turafise umushiki wacu mushasha yabatijwe hano, sois la bienvenue. urahawe ikaze hagati muri twebwe. Imana iguhezagire, Imana iduhezagire twese, ibahezagire mwese. Hanyuma bukwi na bukwi tuko turaganira turi ku meza, navuze yuko Mariya Prononcer le pire mensonge. yavuze ububeshi bubi bumaze kuba hano ku isi. Murashobora kwibaza icyo ibyo bizana uvuze ijambo nk'iryo, Mais c'est vrai. ariko nibyo Vous pouvez le lire murashobora kubisoma. lorsque le Seigneur, Igihe umwami wacu à l'âge de 12 ans, Yesu yari afite imyaka 12, igihe yari yagumye mu rusengero i Yerusalemu, dit Mariya yagarutse ashushe cyane muri Luka 2:18 aravuga ngo so na jewe twakurondeye empressement. duhangayitse. Ils l'ont cherché avec empressement. Bamurondeye bahangayitse. Elle a ainsi Mariya proféré le plus aho niho yavugiye ikinyoma gikomeye coba gihari. Yavuze Yosefu ngo ni se wa Yesu. Murashobora kwibaza impamvu umwami yaciye amuhagarika, aramubwira ngo mbega ntiwaruzi yuko nkwiye kuba ndi mu nzu nitwareka ibintu biraba inzu ya data 49. Yahise amukosora aho nyene. si je réécris cela, Suye kwandika ivyo papa azongwako nivyo, ariko uko nabivuze bose babigira umugabane wabo. All die Dinge, die nicht richtig sind, die müssen et il y aura encore Kandi hazoba umunyu n'ibindi byose, ibintu byose bitameze neza tukaza gukosorwa bishikwe ku murongo. Abantu sinzi niba mushaka kubibwira abantu, ariko mu nimero iheruka ikinyamakuru Stern ku rupapuro 116 ils ont publié la batangaje inkuru y'indwi yose. Ndabibabwira ibyo byaramuhungabanije, byari ibintu ngo byo gutwenza aho bavugamwo, ariko mêlée notre Seigneur. baciye bavangamo umwami wacu. Aho rero sinashoboye kwibuza kwandika, Je n'ai pas pu faire autrement. nta kundi kuntu gushobora kubikora. Baravuga ngo umuyuda yabaye umukatolika hanyuma ngo yidogera Imana, bisigura yuko ngo se umuyuda ngo yaragize ubwoba yuko umwana we wabaye umukatolika akaba yanse imyizere y'ikiyudaya. Hanyuma muri iyo nkuru Failli lui donner un nom. naswe kumuha izina ribi kuko byaramuhungabanije. Et puis il est dit Hanyuma haravugwa que le bon Dieu yuko ngo Imana nziza ngirishura ngo ntubabare umuhungu wanje, ngo n'umuhungu wanje nawe yari umukatolika. Hanyuma ngo Imana ngo yishe ngo ntuhangayike n'umwana wanje n'umukatolika. Murashobora kwibaza ce que je pouvais
sinarinzi ibintu ushobora gukorana n'ibintu bimeze nk'uko. Hanyuma koko nanditse sinzi niba ibyo bizokwiragizwa, ariko abantu batakaje ibintu byose, babuze gutinya Imana, babura ibintu byose. Ndababwira ikintu kimwe, yaba Mariya cyangwa uwundi muntu wese, ntamwe mu katolika, mu bijya binjana bitatu bya mbere nta mugwi w'idini ya katolika wari uhari. Hari ishengero ry'abakristo i Roma, nta kindi. Hariho amashengero y'abakristo i Korinto, i Efeso n'ahandi hose. Ego umunsi umwe nkuko nabivuze, umunsi umwe tuzoduka ku ibati hejuru, abantu nabo bazoduka mu mabati yacu, ariko Imana yatugeneye gutera mu buryo bushasha ibyo bikingi bibiri nkuko Samson yabikoze mu gihe cerezo. Hagati yaho tuba tuzunguruka, abantu bose bakatwidogera yuko ngo tutateye imbere, ariko ntimuhagarike umutima. Muri twebwe ijoro n'umutaga ijwi rirataka ngo mwami, irindi rimwe, bigaragare ko uri Imana y'ukuri kandi yuko turi abantu bawe. Tufise ubutumwa bw'itangaza bw'Imana butegerezwa gutangwa. Mbega ni kangahe Metaburanamu yavuze ngo mu gihe c'ubugorozi hamwe no mu bindi bihe by'ishengero ibibazo byinshi byasigaye atanyisho bifise, ntibashobora kubona ngo batahure ibintu nk'uko bimeze uyu munsi. Mbere n'umuhanuzi Daniyeli yaravuze mu gice cya 12 umurongo wa 4, canke ni Imana yabivuze, iravuga ngo matanisha ishashara gushitsa mu gihe cerezo, ngo benshi bazosesangura ngo ubwenge buzogwira. Amen. Turashima yuko dushobora kuba mu gihe aho ibimatanijwe byuguruwe, mu gihe aho amabanga y'ijambo n'ubwami bw'Imana hamwe n'ibanga rya Kristo mu by'ukuri byahishuwe, aho ubutunzi bwose bwo kumenya n'ubwenge bw'Imana aho byari binyegeje. Abikorosayi 2:3. Ku ruhande rumwe biranyegeje, ku rundi ruhande birahishuwe. Niho hari ubwiza bw'ibyo bintu byose, niko byari bimeze uko, kandi niko bizokwama bimeze. Bamwe barabona, abandi ntibabona. Bamwe baratahura, abandi ntibatahura. Bamwe baremera, abandi bakabijugunya. Reka tugende twihuse, kumbure nta bindi bibazo tuza kugira, kumbure tuza kuba twishuye gusumba ibibazo byari kuba bihari. Haravugwa ku murongo wa 27 ngo ukwizera, Abaheburayo 11, ukwizera niko kwatumye ava muri Egiputa, ntiyatinya uburake bw'umwami kuko yashikamye nk'ahabona itaboneka. Amen. Iri naryo ni ijambo ry'igitangaza. Abaheburayo 11:27 ngo kubwo kwizera nyo yava muri Egiputa adatinye uburake bw'umwami kuko ngo yarakomejwe nkaho yarabona itaboneka. Ukwizera kuduhe amaso asizwe kugira ngo dutahure natwe, nubwo umwami atabonekana ku maso yacu, ariko turabizi yuko yavuze ngo ndi kumwe namwe iminsi yose gushika ku iherezo ry'isi. Matayo 28:20 ngo sinzobaheba kandi sinzobata. Byose biracari ukwizera, kandi ukwizera ni uguhishurirwa. Metaburanamu yakunze kuvuga ngo ukwizera ni uguhishurirwa ivyo Imana yabwiye igasezeranya abizera. Uguhishurirwa kuzima, ugucomekwa ku Mana no ku ijambo ryayo no kuri mwemu wayo. Guhishurirwa kw'ibyo Imana yasezeranije, ukwizera kubyemera nk'aho byamaze gushika. Nimwiyumvire Mose
yitegereza ugucokoranwa na Kristo nk'ubutunzi buhambaye gusumba ubutunzi bwo muri Egiputa. Ariko ni Mose yavuze mu gusura mu Byagezwe 18:15 ngo Imana izohagurutsa umwe muri mwebwe umuhanuzi ameze nkanje, muze mumwumvirize ibyo azobabwira byose, ngo umuntu wese utazumviriza uwo muhanuzi azocibwa mu bwoko. Rero ntiyarakiriye Yesaya cyangwa Yeremiya, yari umuhanuzi, Imana muhanuzi, ijambo ryambaye umubiri, kuko byanditswe ngo Imana mu bihe bya kera yavugije ba data biciye mu bahanuzi mu buryo butandukanye, ariko ku iherezo ry'ibihe yatuvugishije mu mwana wayo. Abeburayo 1:1 turabona yuko ni Imana rero yatanze inyishu. Umurongo wa 27 ndasoma Abeburayo 11 ngo ukwizera niko kwatumye ava muri Egiputa, ntiyatinya uburake bw'umwami, kuko ngo yari yakomejwe, abona nkaho yabona imwe itaboneka. Umurongo wa 28 ukwizera niko kwatumye ashinga Pasika no kumijagira amaraso, kugira ngo uhonya mu marayika ahonya ntakore ku mfura z'Abanyisirayeli. Aho dutanguye gutahura rero ukwizera icyo ari cyo. Ukwizera gufatanye ku by'Imana ivuze, kandi uwizera akabishira mu bikorwa. Imana yari yavuze ngo umuryango wose uzobaga umwagazi ushire amaraso ku bishima byango. Bakora iby'Imana yavuze kubwo kwizera. Mu Kuvayo 12:3 Imana yagumye iryo jambo. Mu marayika arimbura, yariko arimbura igisagara, igihugu cyose hariho gutaka ukuboroga buryo bwuko ataho byasigaye, ariko hari amahoro no gutekana mu nzu y'Abisirayeli. Amaraso yari ku bishima byango. Umwami yaravuze ngo ninabona amaraso nzobarengana ndabaziganije iyo nzu, ndabaziganije kuko hazoba hariho umwaga w'imfura ari munsi y'amaraso. Turi abana b'imfura munsi y'amaraso y'umwagazi, munsi y'amaraso y'umwagazi. Mu marayika murimbuzi arashobora kwisuka, ashaka kurimbura, ahumagira nk'intare yivoga. Sidabizi igihe azohaga, mureka bikore, umunsi umwe nawe ntazoba gihari. Aho nanjye nzonezerwa kuko nawe nzobaboshe. Atererwa afise ikibanza, ariko arafise igikorwa nawe cyo gukora. Ndakunda no gusoma uwo murongo wa Abeburayo 11:28 ngo ukwizera niko kwatumye ashinga Pasika no kumijagira amaraso, kugira ngo mu marayika ahonya ntakore ku bana b'imfura b'Abisirayeli. Uko ariko Imana yari yabivuze. Mose nawe atanga iryo tegeko, nawe bose babikora uko. Hanyuma araba nta kintu na kimwe cyabashitseko. Abana b'imfura bagumye badakozwe ko ngo igihe nzobona amaraso nzobarengana ndabaziganije. Kuvayo 12:13 kubwo kwizera niho bajabuka ikiyaga gitukura. Umurongo 19 nk'abaca ku musozi. Ego, iyo Imana ivuze ngo ndabasohora hano ndabatware mu kindi gihugu, hanyuma ikiyaga kikishira imbere yabo, Imana ica inzira ahantu atanzira ihari. Dutegerezwa gusa kuvuga ibi: Imana yacu ntiyigera ija mu kumaramara, ikora inzira ahantu itari nahari, kandi ikugurura inzira yayo ubwoko bwayo. Ariko aravuga ngo ni kubwo kwizera. Umurongo wa 19 ngo kubwo kwizera nibyo byatumye bajabuka ica mu gihe gitukura. Umurongo wa 19 nk'abaca imusozi. Igihe nari ku nkombe y'ikiyaga gitukura nariyumviriye kuri uyu murongo, hanyuma ndibaza aho baba baraciye ngaho ingene ari vyiza kumenya yuko ari vy'ukuri, yuko ari uko nyene bimeze. Muribuka yuko ari umuntu umwe azi ubwenge yaje kuraba mwene Abrahamu, aramubwira ati urazi, ati ntibaciye mu kiyaga gitukura, oya, ati kwiherezo baciye mu kiyaga cy'imbingo aho amazi yagera gusa mu mavi.
Mwenda Branham aravuga ati aravuga ati aho rasi mbonye igitangaza ahubwo mbonye bibiri kumenya ko Imana yasomesheje Nuri ingabo zose za Farawo hamwe n'amazi make nk'ayo. Ego nibyo murabona, ukwizera ni inyisho ku gukekeranya kose ko batizera. Mbega tukwaje kw'Imana, amen. Nta kundi kuri twobigenza, ndabibabwira. Tubohanije na Mose n'abantu bose b'Imana n'abera bose abatubanzirije, kandi niba twabaye mu gihe cyabo twari kuba tugendera neza inyuma yabo mu kwizera, uko niko twari kuba dushinga inayo yuko turi ku ruhande rw'Imana. Rero 11:29 ngo ukwizera niko kwatumye baca mu kiyaga gitukura nk'abaca imusozi, ariko Banyegiputa babigejeje bararengegwa. Imana yugururiye inzira ubwoko bwayo, yugururiye abansi bayo, yugururiye ubwoko inzira ubwoko bwayo. Hanyuma abansi nabo bafata iyo nzira. Hanyuma igihe abansi bafata iyo nzira barahonye. Urashobora kubandanya hano ku murongo wa 30 ngo ukwizera niko kwatumye inzitiro z'amabuye zireko zisenyuka. Bwira rero utizera ngo agende inshuro 7 azunguruka ku munsi ugira 7, hanyuma avuge inzamba, hanyuma impombe zose zitembagare. Yego abatizera birabagora kwizera, mbese ko bimeze aho ni wari kibazo, ariko twebwe turashobora kwizera. Ninde ari kumwe natwe muri gihe cya Yeriko, igihe twabona ibi byasigaye by'amasigarira ku byo bihome, hari ibisigarira gusa kuri izo mpome zabomaguritse inyuma yuko babizungurutse iminsi 7. Bese n'abashiki banje dutegerezwa ubu gushika agasongero k'uyu mugoroba. Mbega byari biki? Ibyo byaginze gute? Kugomba kw'Imana kwarasoje gushirwa mu bikorwa. Ibyo umwami yavuze byarakozwe. Yego neza iminsi 6 inshuro 1, umunsi 7 inshuro 7. Hanyuma abaherezi n'abarewi, abantu bose bari ngaho, umuntu wese agakora ikintu yari yabwiwe gukora, icyo yahawe gukora. Yosuwa 3:3. Mbega nubabwire iki? Imana nzima yo yaravye gusa iri hejuru mw'ijuru, hanyuma biraba kubera yuko yari yabivuze. Ijambo ry'Imana ntirishobora gucagagurwa, rishobora gukugwaho. Imana yarabivuze, ukwizera kuruhukira muri ivyo, hanyuma ukwizera kugakwega igikorwa, hanyuma igikorwa gakwega ibikorwa by'Imana. Uko abana b'Imana, abantu b'Imana, ubwoko bw'Imana babona ikiganza c'umwami. Twemere gusa ivyo ubu mu kwizera yuko aho tuba dukoze nk'uko ijambo rivuga, nk'uko icagezwe c'umwami kivuga, Imana icikora gusa iremeza, kuko iba yaramaze kubivuga, yo gusa irabishimangira, kuko iba yaramaze kubivuga, riba ari ijambo ryayo iryo twashyize mu bikorwa, kandi igumya ijambo ryayo. Ijuru n'isi ryokoroka imbere y'uko ijambo ryayo riduhenda. Isi n'ijuru bizovaho, ariko ijambo ry'Imana rihoraho ibihe bidashira. Uwo umwami warungitse abasabyi bose bayo n'abahanuzi buri gitondo na buri mugoroba. Hanyuma natwe nuko byanditswe neza mu gice cya 12 ngo tubona dukikijwe n'igicu c'ivyabona. Abero 12. Kandi nimugire intege zo kuja imbere, tugire icizere umwami, tumusabe kugira ngo aduhe intege n'inkomezi zishasha, kugira ngo ukwizera kwacu kuje mu bikorwa, hanyuma nawe ashobore gukora, yemeze, asohoze ivyo yasezeranije. Hahimbazwe, hashimagizwe izina ryiwe ryera. Amen. Turahaguruka.
pour te remercier. umutima wanje urakozwe ko kugira ngo ndaguhimbaze ndagusenge imana ya aburahamu ya isaka na yakobo uri imana nzima nturi imana y'abapfuye Et nous ne cherchons pas les natwe parmi les morts. ntiturondera Ressuscité, umuzima mu bapfuye uri muzima uravuga urakora urakiza indwara urabohora mwami utugire une église ishengero ry'abizera mu buryo bwa bibiliya abantu bazi yuko bakingiwe munsi y'amaraso kandi munsi y'ikimenyetso camwe mu yera mwami turizera turakwizera kandi tukugira icizere urakoze kubw'ivyanditswe vyera merveilleux. kubwo intahe zigitangaza ziri muri bwo urakoze kandi kubwo uyu mwanya mu izina rya Yesu amen.